wankendewe abo bagesera bariko baradutesha umwanya shani murekane nabo ivyo byose babikora batabizi mugabo bareke gusa urya umunsi uri izina sibo ariko baravyiyandikira none nk'uwo kaje wikeye no yita Varsovie ubu hari ikindi bazosubira kuvuga ngo ibiki n'ibiki bariko baravuga ko atavyabaye ko ibiki n'ibiki bareke rero bavyemangerga uko nukwemanga ko aribo babikoze bareke rero inkoni y'Imana izobakubite canke tubavugutire nta kundi kuko intumva zama aho muriko murikwegera mukwegera na muzovyara kuko baso barisha abantu baca basiga babaroze ngo muze bakingire ntimuzi nawe ko muzopfa reka rero mubandanye mubirogesha abana banyu hama tuzobavugutira umuti two turacari bato yego bandanya gere ngaha ubivugira hondi jewe nyene ndakunigisha amaboko wa muhimbiriho uriko dutamba kumuvyimbaga nani canke n'ubu mwakoranije ibindi vyuma vyo kutujemagura itarike ga yari iyi 28 z'ukwezi kwa kane 72 abasokuru banyu n'abaso ariko begeranye ibikoresho begereza aho baza guhamba abahutu namwe mwateguye rero ngombye uduporovoke kugira uco tujamo turimagure nogukosorasha ivyo uriko uragomarwa we n'ibiki wapfuye ngo iburure ngo ivyanda rikabasharika iyo mirike twarayihinywe rindira gato mwemere ibyo mwakoze mugabo rero aho muriko murikwegera mukwegera na muzovyara kuko baso barisha abantu baca basiga babaroze ngo muze bakingire ntimuzi nawe ko muzopfa reka rero mubandanye mubirogesha abana banyu hama tuzobavugutira umuti two turacari bato bimuteshwa muti bashaha ibyo babarongeyemwo aho byo bavyizo byihanye kugira ngo uzufe neza n'ahandi hoho nimba yiwawe izaka barodiga uriko uraririmba urazi ico mwari mwabatumye nimba zabo zaratevye zirakahera amaraso y'abahutu ariko arababiza bo bishe bahamba babona nayo mva zabo zaratse yiwawe rero wese imbona ko izokwaka mbere ngira izosambagurika ico kivagundu je none agifata naho kikinyama zitokeje bana abakozi baba estrasi bamwe base bica abantu ishengero rikoranye bakabaropora bamadengo hari ikiremba n'abantu ze n'ababerenare bududira ngo n'abasenyeri n'abapasitori ba mbere bajana abanyeshure abana bo mu windwi mu makamyo bagiye gutabwa muri jiji abandi bagahambwa ku ntuze kuri siku vyahe ariko muribaza ko ari ibintu mwakoze mwibaza ko bitazoboneka ngo bija habona baje baragupondasha baramwereka baramuhenda urumva ngo uzohora ugira uko bakingire mugabo haje no gufata twe twoheza je nta vyamenye ntibibaza ngo ni ibintu byo kuzurashingiriza utamba abantu ku mubyimba n'abantu bacu mwibye ubu muri ko murihina mu butunzi bw'abavyeyi bacu n'abasokuru bacu mwamishenzi bibaza ko turyohe uri kuragomarwa bene ivyo ngo murere nyakurera buzukuru canke ngo barererwe natwe nkuko twarezwe n'abandi kuvyerekeye ubwicanyi bwabaye muri 72 hariho bimwe abarundi bose bahuriza ko hariho nibindi bimwe abarundi batarumvikana ko bakeneye bose kuronka umuco icambere coco nuko bose bahuriza yuko 72 habaye ubwicanyi budasanzwe ku buryo abarundi babuze uko bavyita bakavyita ikiza c'72 hanyuma ubwo bwicanyi bwahitanye abarundi bo mu mwoko yose haba mu mwoko bw'abahutu co kimwe no mu bwoko bw'abatutsi hanyuma kandi kigira gatatu bantu bose bahuriza ko nuko intwaro yari ihari ataco yakoze kugira ngo ihagarike ubwo bwicanyi hakiri kare canke ibukinge kiretse yuko hariho n'abavuga yuko ubwo bwicanyi ariyo yabukokeje canke ariyo yabukoze hanyuma rero ikitaramenyekana nubo barundi bose bakirindiriye nukumenya ivyo byose vyabaye vyavuye kuki vyakozwe nabande uruhara rw'umwe wese nuruhe mbega hoba harabayeho inyigisho z'ihonyabwoko hoba harabayeho ibikorwa canke kwegeranya
ibikoresho bishobora gutuma ihonyabwoko rihaba, haba ku bwicanyi bwakorewe abatutsi cyangwa ku bwicanyi bwakorewe abahutu. Hanyuma haravugwa n'ivyerekeye igitero cabaye na cane cane mu bumanuko bw'igihugu, ariho n'ubwicanyi bwatanguriye kw'igenekezo rya 29 z'ukwezi kwa kane umwaka w'1972. Ivyo vyose rero vyari kumenyekana, vyotegerezwa kumenyekana habonetse amatohoza akozwe n'abashingantahe b'ijunja n'ijambo bamize akabuye k'abagabo, hanyuma bakabikora mu ntumbero yo gutatura abarundi, mu ntumbero yo kwerekana umuco ku vyabaye mu gihugu. Ariko rero ikibabaje nuko kugeza uno munsi atariko vyagenze, aho rero umugwi CVR usanga uza guhengamira ku ruhande rumwe, ukabona yuko bashaka ivyo batanze nk'ukuri yuko bikoreshwa ku mvo za politike mu guhamvya nk'aba nyene bo muri aya mashirahamwe y'abacikacumu bo muri 72 bavuga yuko bakorewe ihonyabwoko kandi bamaze igihe babivuga. Hanyuma rero ikindi kiza gutangaza nukuntu hakuvuga yuko bibuka canke bakeneye ukuri canke bakeneye kunamira abagandaguwe, ubona bashira imbere ivy'uguharira, ivyo kurondera guhiga, guhama umuntu wese yogira ico avuze kidahuye n'ivyo kwemeza yuko ihonyabwoko ryabaye. Ibi rero vyo gushira imbere ibintu vyo guhama ngo abatemera ivyabaye 72 ntibiheza ngo rero ngo bitume ukuri guheza ngo kuboneke, kuko ntushobora kuvuga yuko hari abantu bahakana canke bemera ikintu kitaremezwa. Kwemeza rero ihonyabwoko si ikintu umuntu avyuka ngo avuge ngo jewe ngo nakorewe ngo ibinye none ngo bica bibihonyabwoko kubera avyiyumviye canke ashaka ko ariko vyitwa. Ihonyabwoko ryemezwa n'amasentare mpuzamakungu, na cane cane yagenywe n'umugwi wa ONU. Uko niko vyagenze ahandi, ntibishoboka rero gutandukana n'ivyabaye mu gihugu c'u Burundi. Hanyuma rero ntushobora kuza guhakana ikintu kitaremezwa. Ivyo nivyo twashaka kushikiriza ku vyerekeye ibi bavuga yuko ari uguhimbaza cyangwa kwibuka ihonyabwoko ryakorewe abahutu 72.